Shishube yahori ndagukunda cyane. Sange nakunda kuba populaire. Ndagukunda cyane. Ndakulovye. Umukozi w'Imana karaba. Abazurindi. Aho ndi ibyishimo byanje byose bitira kuri wewe. Ana majambo y'urukundo ndiko ndakubwira. Buri joro ndota wewe. Yongeye muri duce ngenda ndakwiyumvira. Mani mico mari yakira. Ivyo byuko byo muri Petereka nitongore. Ukura mubesha no gutongoza kuri kamera. Gusa hari hose ndamukunda arabizi. Ivyo bintu ndamushire ngako makamera ngo ndamuvuga izina mu mumenye. Ivyo bintu vuze bishobora kwakira undi mukobwa ataruye wewe yumviye. Uwo wenda byakira atari we biramusha. Uwo nabibwiye ari yizi yiyumvise. Yo kwihenda naho. Ashake yihenda. Ukwibuka kari we kumubibwiye uwundi. Ega yibaze nanje fiso nabibwiye kandi we nabibwiye arabizi. Do makizi nabyiyumve. Basi vuga AKA yiwe basi. Nta AKA afise. AKA. Kumuvuga AKA. Ntihagire uhava kwiboma. Oya ivyo vya Mike 8 bireke. Ewana Bobo Box ati ewana jewe umunsi mutazi. Muzomubona muzomumenya. Twitegeye yuko le 22 basi muzoba muri kumwe. Oya le 22 ntago tuzoba turi kumwe. Ntago tuzoba turi kumwe. Ntazoza. Ntago tuzoba turi kumwe. Mugabo azoza. Ntazoza ntituzoba turi. Nizere ko basi je nzovugana nawe tugakorana ka interview nyene. Nazoba hari. Canke nari mu Burundi. Ntari hafi. Ntari ngaha mu Burundi. Ntari mu Burundi. No mu diaspora. Sindakubwiye ko ari mu diaspora gusa, ndakubwiye ntari mu Burundi. Ariko umuntu atari mu Burundi aba ari mu diaspora. Oya none magiye kwishura mba mu diaspora. Tubifata uko. Gusa ndamukunda. Jesuwe umukozi w'Imana ufise abasheri bangahe? Abantu baba bari inyuma, abantu baba padiri tuzi naye. Abantu baba bari inyuma ya kamera kenshi bakunda kutubwira ngo abafotografa abakameramani ngo dukundana ngo n'abakobwa benshi. Abajournaliste baratubeshera ebana. Jesuwe wowe ukundana n'abakobwa bangahe? Oya n'ubundi umuntu afise urukundo rumwe kandi asiza kuruhereza umuntu umwe. Okay basi ufise urukundo rumwe uha umuntu umwe abandi ubesha nabi nyuma yiwe. Oya nta numwe mbesha urambona. Oya je nta ndakubona. Utubizana iyo foto yo wambona. Oya nicyo gituma ndabibaza. No kuvuga uwo ndaruha nuwo nyene. Kuko nta wundi urambona nta naho urumva banambonye. Basi we tubwira izina giye. Yakuvuga izina gasi none ndamukorera ni publicité niko nkora kuri televiziyo. Oya kugira ngo abandi nyene bariko barakubonaho. Uri umusore izina. Hari abantu bameze uko. Ndavuge na bashaka mugutwara. Hari abantu bameze uko. Rero akantu kiwa urakarinduka kabika. None bagukunda kwera urumva ko yo. Gafi umuntu yaba yirobeye. Aho gateza abandi bantu. Ewana. Gusa hari nyene yumve yuko entre parenthèses Bobo Box na Josué nani situation amoureuse yabo bari en couple bose tuvyite gute wowe uri en couple na Bobo ari en couple Mola wangu bariki bariki ndoa yangu niongeze na riziki nishe vizuri na familia yangu kuko ubukene dufise n'ibice bituma wihebura ubuzima niko bumeze sanga utazi buragora Musamara Daniel n'inspiration yanje tuma abantu ubu batanga kutwita ngo turavukana ngo ndi mukuru wiwe mwatanguye no gusa kandi se wenyine ukavuze bana mwatangiye gusa kwe ari naho nigeze kuzanzara mbavuze ngo mutonya wangu ko mutari kumwe bahite bamfata ari umunsi bigeze kumfata nce ndavuga ati mutonya wanje wahe ngo wa muhungu mutonya wangu mukunda kugenda ngo Bobo wapi Bobo nyene n'umujama n'umugenzi ntagana ntituvukana Ladies and gentlemen, mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mudukurikirana amuherereye isho boy Alpha J kuri MIC canke kuri microphone nkuko bisanzwe nabemereye kubaha update news ibintu bigiye bimeze neza sana uno munsi twateramiye ahantu heza cyane mubona ko hameze fresh cyane ni Mukamenge kuri piscine ni 14 piscine yitwa Nazareth snack bar rero uno munsi mfise n'aba invité canke novuga ati abatumire bameze neza cyane murabona swag ni zose ewana naho mwe yaduteye agashobize mu telefone rero karibu cyane wowe ukeneye kwica kanyota canke ivyo ufungura hano muri Nazareth byose birahari igikoni kimeze fresh kuri comptoir ni sawa piscine massage n'ibindi bigiye bitandukanye na sona barayifise kandi ni location nziza cyane
ushobora guteramiramwo mugasohokana n'abagenzi canke n'umuryango vyose ni fresh cyane ni mukamengere kuri 14 reka rero nakire aba bakozi b'Imana turi kumwe Bobo Box kamere kuri wewe umeze fresh wajeje gucaka noti aba rero natwakira ifo gucaka noti gukorera abadutumye before yuko dutangura ikiganiro cacu cuno munsi umeze neza ariko ndashima Imana hora hagira neza cyane hora hagira neza gose turabibona mu mupira yambaye umwene data hano horaho agira neza just be umeze fresh jinda meze fresh for the first time imbere ya kamera wana urabikoze kwiri sinzi aho nkuye uyu mujama asanzwe ari umukameraman je sinkunda kubwira abantu ngo bivuge ahubwo ndabavuga ko je mba nabatumiye ndabazi yitwa Just B canke Josue ni umukameraman wo muri Babk TV. Yes, Josue kubera iki wambaye Bobo Box TV utambaye Babk ari sanzwe korera oya kwambara Bobo Box TV ni kubera ko isanzwe ari channel y'iwacu je na Bobo kuyambara ni kugira ngo ndayimenyekanishe promotion nyene kujya bisanzwe nkuko na Bobo Box akaba yambaye Babk kuko nawe ni umukozi muri Babk icyumviro cyo kuyita Bobo Box TV kandi muyisangiye muri babiri cyaje gute mu bisanzwe icyo kibazo muraza kucishura mwese nta kibazo reka ngerageze mu bisanzwe buryo ikintu cyose gifise impamvu kiba kandi nibaza ko izina cacu ritwaye kubera ko ni nkuko twari kuvuga izina ry'iwanyu cyangwa twavuga igiti ego cyangwa mukavuga gwanje nibaza yuko izina cacu ritwaye hanini ariko nta kiba kitagira impamvu hari impamvu yarashobora kwishyura ego Bobo Box ikibazo cyawe kuri icyo kibazo kivuga ngo mwahise Bobo Box kubera ko ari wowe uzoba uri imbere ya kamera nawe akaba inyuma ya kamera ni kubera ari wowe uzoboneka cyangwa ni kubera iki nabikubwira ati ikintu cyose kibaho gifise impamvu kandi buri kintu cyose gikorwa kigakorwa cyaciye mu mwumvikano kigenda neza cyane neza gose twe dukora duhagarariye ku izina ahubwo twe dukora twishinze ibikorwa kuba Bobo Box yitwa uko nyene Bobo Box navuga yuko ari izina risanzwe cyangwa cyo nkuko twari kuvuga ati reka tugire Igiti TV indege TV kirahure TV ivyo vyose rero turabye mu izina nawe nyene hari akandi kantu yongereje ko ariko Uharaho agira neza ni nkuko twari no kugira Uharaho agira neza TV ego byose byari gukura Bobo Box usanzwe uri umujournaliste muri Babk TV muri Bobo Box TV ugiye gukora poste iyi donc ugiye kuba umujournaliste ugiye kuba umukameraman bizogenda gute twe muri Bobo Box TV ntago turaba journaliste nta nibwo turi n'abakameramani ahubwo turabayirongoye ego big manager mugiye kuduha akazi bisanzwe ngerageje kwishura no kuvuga muri Bobo Box TV ntiratangwa ngeje kumugaragara no kuvuga ntituramenya ntiturapanga service ngo zizogenda zikora ubundi twagera kuzipanga tuzobahamagara tubibamenyeshe ukuntu zizogenda muzokora conference de presse okay batumira abamenyesha makuru bazi badushigikiye ego hama Bobo Box muri Babk TV kusanzwe uri umujournaliste est-ce iyo contrat yo muri Babk nta kizokwicira muri Bobo Box bihurira he Bobo Box na Babk ivyo bintu ntaco byo konona kuko je ntariko ndakora kuri Bobo Box je nzo bapostinge cyangwa wa posting nukuvuga ko utazoboneka imbere ya kamera za Bobo Box Bobo Box na Babk TV ni famille nukuvuga uyu no umujanise wa Babk ni umukameraman wa Babk nukuvuga ko nitwagera aho tuvuga ati rero Bobo Box ngombeje kumugaragara tuzatubamenyesha ukuntu bagiye gukorana na Babk TV hazo bari collaboration rero tuzovugana tucabiganira n'ababoss ba Babk TV n'ababoss ba Bobo Box turabukunda tuzokora icyumvire rero cyo gukora TV online yiwanyu cyangwa media yanyu mwebwe muri babiri musanzwe munakorana akazi kamwe biboneka ko musanzwe muri n'abagenzi gose cyaje kivuye he inspiration yo gukora TV yanyu mu bisanzwe umuntu wese arakura atangura ari umwana agakura kandi umuntu wese aba yifuza kugira ahageze ni nayo mpamvu rero kwimvira gukora Bobo Box TV twarimviye none ni gute natwe
twoboneka ko turi abantu basi tumaze kuronka intambwe gutera intambwe agatambwe na gato oya si intambwe intambwe ni ikintu kinini agatambwe gatonye ariko Bobo Box TV kugurura TV ni ikintu kinini no nakubwiye ntiraja kumugaragara ni yaja kumugaragara voilà rero mu gitaraje kumugaragara turakaracara agatambwe gatonye iyo gizoja kumugaragara ntihazoba ari intambwe nini okay Bobo iciyumviro caje gute ukavuga ati jewe numva shaka kugira TV yiwanje apana gukorera ku yindi TV y'abandi gusa mbo izo ni indoto umuntu yamana burya buri gihe cyari cyo cyose umuntu akora ikintu abagifitiye indoto ego je namye nipfuza kugira TV yiwanje namye nipfuza kugira na radio FM yiwanje radio FM indoto zinini gose mu buzima umuntu wese amafise indoto cyashaka gushikako yego kandi iyo ndoto yawe ibaye impamo ukagishikako biba byiza cyane ni réussite nta muntu numwe abaye kwinosi atumva ko hari ikintu agomba gukora turakorera abandi nivyo mugabo tuba dufise natwe ibintu byacu tugomba kuzokora kandi twakora FM tuzayitwa Uharaho FM Uharaho FM cyangwa Uharaho agira neza FM Uharaho FM niyo vizo dufise mugabo byo biri muri mind biracari ndoto ariko rero byaje kumugaragaro muzobibona ko mukuru wawe nibaza ko iyo ndoto yo gukora FM izoba réussimo nko mu myaka ingahe mugerageje gufatira ko ho mugeze ubona Imana ntago tumenye igihe itangira n'ubu yose Uharahagira neza none munsi akanoti ko kwisesa ewana FM uravuga ati birabaye kabakabaye poemu nyinshi cyane Bobo Box uri umukomedian dusanzwe tuzi nyene kubikora neza usanzwe unadandaza novuga ko uri umu entrepreneur abikora fresh cyane wewe muri Bobo Box TV muzo kwangaja nk'abakozi bangahe niki muzofatira ko kugira ngo muhakazi abantu muri Bobo Box mwebwe nk'aba boss bayo niyo tumana kubwiye nti kora kitaraja kumugaragara turacapanga ukuntu service zokogwa kugira rero ba depose amakandidature baba turatanga ntabwo turahamagara haracari kare turatanga nitwayitanga tuzoba twasizeho ico bisunga bagomba bazi gukora okay Bobo Box none mwifuza ko izo ziraca kwibiki canke ni handi nyene ntiharagera ko mu bivuga conference ni tuzokora press conference bahamagara okay mu buzima busanzwe Josue na Bobo bafaniki bon kuko abantu barinze bashira hamwe bakavuga ati dushire hamwe imitahe dukore projet turi kumwe turi babiri haba ari ubucuti nibatse no kuvuga jewe na Bobo turaba icyambere cyo turavuka ntara turuva mu ntara imwe no munyeci bitoke ndo munyeci bitoke cyo inde cyambere kirahimbaye icya kabiri naco dusa n'abantu bagi baca mu buzima busa canke ugomba gusa bubabaje bugize gute tuza guhura twese dufise ubuzima tuca duhuzwa n'akazi ka batubwiye TV tumaze guhuzwa n'akazi rero niko twagiye turakorana twiyumvanamwo tubona ibyo nkunda yo bikunda ibyo akunda ndabikunda amavision musangarasi byose tubona ibintu bica biba wane ibintu ni wane Bobo Box nk'ubu unye aho byo gituma abantu ubu batanga kutwita ngo turavukana ngo ndi mukuru wiwe mwatangiye no gusa kandi se wenyine ukavuze mwatangiye gusa kwe ari naho nigeze kuzanzara mbavuze ngo mutonya wangu ko mutari kumwe bahite bamfata ari umunsi bigeze kumfata nce ndavuga ati mutonya wanje wahe ngo wa muhungu mutonya wangu nkunda kugenda ngo Bobo wapi Bobo nyine n'umujama n'umugenzi ntagana ntituvukana ari n'undi munsi bigeze kumfata ngo mukuru wawe yarangiriye akana bamufashe nguma ngo jengo nagambanye ngo bacafata Bobo nukuvuga ko bamufashe wewe uca wizana biroroshe kandi bantoye ndibaza nawe baba bamutoye nta n'umwanya waheze ataciye ashika burya nivyo umwe abonetse muri mwebwe n'uwundi ababonetse kuko na jewe kugira ngo dukorane kino kiganiro nabanje gutora umwe uwundi acaraboneka byoroshe ubucuti bwanyu burameze neza ntimwibaza ko byozoshika nk'igihe kimwe mugacanamwo mwibaza mwebwe ko ari iki kintu cyotuma mutumvikana mu bisanzwe twe turabana Shetani turabana kandi shetani akorera mu bantu numva ko umenga n'uwo shetani nyine yoduteranya mugabo nico bava duteraniza abantu bavuga ngo abahungu bapfa umugore cyangwa amafaranga oya amahirwe dufise nta n'umwe arazana umugore niyo mwabazana niyo twabazana naho
tumaze guhura muri byinshi kugendana muri byinshi nibaza ko bato bateranye ntibyo duteranya ajya umugabo arinze ateranwa n'umugore urumva umugore wawe akakubwira ati ujya mugenzi wawe naka nibi mwaramaranye igihe kingana gute umuzi umugenzi wawe ukaca ugenda gukwitiranya ku mugore wawe aba ari ubujuju bufise mu bujuju nibaza ko nabo bagore banyu niyo hagera ko mubazana bazoba babizi ko muri abavandi babizi ni kuvuga ko madame wanjye azobazi ko tugendana kandi no mukuzana no kumutongoza nzobajana n'uyu muzogenda mujana none uwo kwijana kuraba umudemu none ubunye nta muntu none ahari nyene muri ko murapanga ibintu umuntu wese yamafise ibyo apanga kandi eske wo muri kumwe ubu unye arapreciate ko baragenzi na Bobo arazi Bobo baranavugana aho rero ni sa Bobo nawe ni gute je na jaramuzi kandi muri fiançailles mwese tuhagaze neza ibintu bimeze neza gose ni mu gihe cyaheze twarigeze kumva ko mwaragize ingorane muri kumwe amem barabagirira nabi ariko Imana irakinga ukuboko nizere ko ariho havuye n'iciyumviro cyo kuvuga ngo Uharaho agira neza ayo makuru muyavuga kwisi byagenze gute ku batari babizi ko je ndabazi cyane abantu batabazi bariko baradukurikirana ivyo bintu byaba byagenze gute rero sasa ibyo bintu iyo bigeze simbashaka kubisubiramo kuko ni ikintu cankoze ko donc cyaransubije inyuma mu by'uburyo cyaransubije inyuma mu by'iterambere cyarangiriye naragize shite nyine y'ubuzima bwanje tu ariko nkuko namo nabivuze yaba ku masati yanje y'abana hose nkora hagira neza ko nkihumeka nico cyambere canke kubwo kwishoboza Imana niba bikoze nkaba nkihumeka numva ko ibyo birakwiye hama ibyarenganye nabyo ego byararenganye kandi ko byansigiye gikomeye kuko nashoboye kwibwa amapare ntiyari gwanje ndibwa amatelefone ndakubitwa ndaja kwa muganga turaja kwa muganga twese mu bitaro ubu two turariha izo apare batwibiyeko kugeza n'uno munsi apare turaheza kuziriha hatari byo mu gisagara kari hatari kugira ufungure n'amafaranga byose ariko turashima Imana tu hama ikindi naco nyene nkuko mu buzima buba busanzwe nta muntu adakenera umuntu ashobora kumufasha kintu abariko badukurikirana ukaba ufise icyo bamufasha nivyo amafaranga ni murondere biroroshe amafaranga ni menshi nta muntu ushobora kuriha ariko ndiko ndagira aho ngeze ndamaze kugira igice cayo utegeza kuriha shimira n'abantu bose bamaze kumfasha kuronka ubwo buryo ndashimira n'umuvandimwe wanje nawe nyene nta byinshi afise ariko muri ko duke dukora twimbombo aravuga ati mukozi w'Imana nawe ukomeza agira neza hana Yesu agira neza cyane Bobo Box wewe igihe cyo kibazo cyabashikiye wewe wavyakiriye gute donc ni byagenze gute wewe wari kuvyakira gute twe twisanze mu bitaro cambo ciwe Imana hina dukundira na nyene kamera kadutahura nawe nyine adusanze mu bitaro turimo amaserumu bashaka kudusangiza gato yuko hari hehe byari bigenze gute Alpha kuri ico kintu kugira bazomenye ukuri turafise fete twarasoye na cover ego twarayibonye wa rovende zo kwicumi bazomenya buri kimwe cyose cyatubayeko kuri uwo munsi naho byahereye ariko hari n'abantu badashobora kuzohashika uwo munsi bashobora kuraba ikiganiro ego ni kuvuga yari itariki 23 z'ukwicumi 2022 ego haraje umwaka sanzwe je nkora akazi ko gufotora ukamera mu manza zitandukanye naronse akadiri nyine nkuko bisanzwe ko gufotora umuntu muri anniversaire ego hari ya kuri Jadedi Pepe hari ya Jadedi Pepe mu Rundi ego hepfo yo kumwembe gato ya Université d'Irak ego sasa rero turagenda ndakora nkuko bisanzwe nko nsanzwe nkora hana handi hama amasaha yo gutaha ageze abaza kuba amasaha yitereye gato nkoma ari nka saa 5 saa 4 na nusu saa 5 guconye z'ijoro yego urabona ko hajya kuhava urabona ko hasanzwe hatinyitse dufata agataxi nyine kugira ngo twideplace dushike mu rugo yego duhamagara taxi nkuko bisanzwe tuyicara turagenda tugeze ngaho ifu gatonya ya Université d'Irak mu taximan avuga nti
ngo taxi irapfuye mugabo avuga ko ipfuye aje ava mu ikaburimbo aja ku ruhande tumubaza byagenze gute atubwira ati mbonye ngo ngizima ngirapfuye ngo nihabwo ngo ni mu nshiture ngo muve mu nshiture ngo ndabe ko ndayihagurutse donc je nko ndabizi ne abo bantu kunda kuba narinze ati ashatse ibyuma tubisige indani kugira ngo acashiduka cyamvaye nyine agasakoshi ka kamera n'ibikoresho nari mfise byose ndambara mva ndabifise kumbe simba sinovuga karo sinzi karo mu taximan mugabo nyine kujya kuntu na nyine ava mu muduga agiye nyuma ngakore ko asunike twumvise ibintu biremereye baduniga ibibaho kubitwa ibintu byinshi tuza kwikangura tutazi aho turi hariya mujya muserege abahazi basha bahabona mujya muserege hariya cyane kumwe tugifise byose babitwaye nawe twakuwe niki nabajya basoda bahariya bari muri patrouille nibo bahadikuye polisa twarabonye ne kwa muganga muri wa karere yes abantu rero bako badukurikirana turifuza ko mwese mwoshika uyo munsi le 24 z'uku kw'icumi tugiye gutangura kugira ngo twifatanye nabo abavandimwe ni le 22 byo baro 23 twasanze ari lendi cyo dusha muri weekend bagize muri weekend mashi le 22 z'uku kw'icumi ahantu hazoba ari he kuri kavumenga biriko ni kuri kava biriko no kubavuga ntacyo bitwaye ni kuri Balune Palace ni mu Kamenge ku barabara rya kabiri yego ni ku izero ya gatatu no oya ni izero ya kabiri uvuye ku izone zone mu Kamenge uduze ni ku izero igira kabiri ni izero igira kabiri harure ya mbere iya kabiri uca winjira à droite muca muhabona ni kibanza ciza cyane niho tuzaturi hazo bari sangapi ku masaha yabaye y'iwacu umuntu mubwiye tuze kuza 16 iza 17 dufate rero ko ari 16 mugabo azoshike uwanyuma gushika 17 inkuru izo bitanguye show izo bitanguye neza 17 nta gari show oya tuzadutanguye donc tuvyite ibirori nyezina donc ni ibirori vyo kwibuka hanyumwe byo gushima uruhande rumwe zubaye ari party yo gushima no gushimira Imana icyambere zutangwa ku Mana icya kabiri dusubirira abagenzi batubaye hafi n'abandi bantu nyine bagishigikira naho tuzoba tuho gusaba udutererano ku bazoba baje kugira dufashe kuhikura mu cyo kibazo cyo kuriha iyo apare icyo kibazo kivuyemo ni comme idée ntimwoca muransirizamwo Bobo Box TV oya ivyo byaboneka nabi nivyo boneka kuko tumenga turamura profise oya byo cabibugumenga kubera ko dushaka ko iyi tuzoyikora ikibazo ca kamera ndiko ndariha cyavuye kugira ngo mwene byo atazohava avuga ngo ba peti bigirishije kuno kugira ngo bashike kuri binini nivyo biratahuritse niyo mpamvu shaka ko ibintu tubikora neza ata muntu dutsitaje ata muntu duhengamiye mu bintu vyiwe ashobore kwidoga cyangwa kutwimvira nabi yap nivyo Bobo Box nk'umuntu yo gukenera kugira ngo agukinishe nko kuri channel yiwe nka comedy canke filme yo ca kuri inde vyogenda gute ubu twe dukora ibintu biduha amafaranga Bobo Box ni brand kandi ubu nyene no gukora ivyunguka urumva ngaha mu gisagara tubayeho nyine ku mafaranga kuryama n'amafaranga kuvyuka everything kugenda n'amafaranga je nkeneye nta mpamvu yotuma tudahuza bampaga agafaranga nokora nta dufate nka Babu K tubona wambaye usanzwe uri umukozi wayo nta mbamyizo haba Kiza cha Babu K n'umuvyeyi n'umuntu atahura ubuzima bw'abantu ntatunaniza vraiment nico kintu ndanamukundira cyane ntatunaniza kandi wanashima twebwe kwiwacu iyo ngiye gukora jewe tukaronka ku gafaranga aho kuntu twiyungunganya kugira tugire nte dutegura ku ga project iwacu ndamubwira uyu muvandimwe ati burya ndagiye hanaha bizokunda ko ngenda ati ndamahoro menshi musanzwe mushyiramo ibiyago hagati yanje n'uyu okay Babu K ni ukuvuga ko atangorane bafise ku gihe uburonse nk'akadini oya urumva Babu K akakora muri Babu K cyangwa nubwo no kora kandi kantu turafise ukuntu tuba twarabivuganye na Babu K na boss no kuvuga ntushobora gukora
ugaca wiyadukiza ugaca ubandanya ukora aho handi. Ni ukuvuga nimba ugiye na kadiri ko munsi bidasigura ko kabaye akazi kabaye akazi ahubwo n'akantu ko kwisumamwo. Birumvikana kuko ntiwoja nko muri contrat zibiri cyane. Yap. Josue, Mapaundi avuze iki kuri wewe? Mapaundi no umuntu wanje mu bisanzwe ndamufata nka mukuru wanje kuko icambere cyo arantahura. Arazi ubuzima bwo ngaha mu gisagara. Arazi yuko umuntu ashobora iyo ngize akantu kameze uko ndamwe ati boss ni na boss wanje na boss wanje. Mapaundi niwe novuga manager ni boss wanje niwe ari umusikivize wa Babuketi bimeze uko raba nabi ngaha urama ntangora mbwe ati mukozi w'Imana genda kunesagira neza. Yap Bobo box wumvise Msamaria Danielo wumviki? Msamaria Danielo ni inspiration yanje. Inspiration yawe gute? Ko aririmba wowe utaririmba? Bararirimba no arafise indirimbo. Afise indirimbo mbwa ntari muri carrière y'umuziki. Ndazifise n'izibiri. None numva kuririmba. Gusa Msamaria kuri jewe ni ikintu gikomeye cyane. Reka mvuga ati gute. Je Msamaria natangiye kumenya ndi mu Rumonge. Mfise imyaka 13. 13. Ndashaje. Rero kunagiye kumenya indirimbo yiwe nakunda cyane yitwa Maarufu. Narayikunda sana na ndoa yangu. Yap. Mola wangu bariki sa ndoa yangu. Niongeze na riziki nishe vizuri na familia yangu. Kuko ubukene dufise n'ibice bituma wihebura ubuzima niko bumeze sanga utazi buragora. Kumpongo zidasanzwe muri Bobo box arazi no kuririmba bikagutera amarira. Wambara impuzu zicuye ako kantu wambara impuzu zicuye. Ndavyibuka yuko nari nambara ikabutura yari sonye ko inoze ikiremo ikiraka cyacu ndamukunda cyane. Igihe rero aza kwitoza muri Izere Award naragiye kumushigikira. Ntiyitaye kumenya ngiye kumushigikira vraiment Imana irabikora cyabo wa mbere. Msamaria ndagerageza uburyo bwose ndarondera haba ndamusanga waze kuva ahantu bitwa mu ntuze mu Kanyenkoko. Ndaja kumurondera y'abantu bitwa kwiteba. Kuva mu Kanyenkoko gushika mu Iteba bifata umwanya ngana gute uri kugenda no muduka? Ni kinga ni setisa. Ni kure n'amaguru mu Kirundi. Bajani. Ugiye n'amaguru uhagenda isaha yose. Ni kure gose. Ndagenda nyene Msamaria ndavuga ati je burya ndagukunda cyane. Ndipfuza kumenya kuririmba nkawe. Yap. Neko mu style nkawe. Ambwira ati urabifitiye impano. Ati ndaja ko ndapromoka ya wapi. Ico gihe rero ntiwari bwamenye kuririmba. Vyahe. Nacerere cyagikoko. Ngo gusanga uko wumva bikurimwo ngo genda uzonyene uzokore tize utravaye yego cyo gihe nyene ndatekana ariko Msamaria nyene ndamukunda ati wamuvandimwe n'ubu rero nakoze nipfuza kuba nkawe. Ariko ubukuru urwego ngezeko nkora nipfuza kuba nka Bobo nyene. Gusa icyo yakoze yarakimaze. Yarakubere inspiration kugira ngo ugire courage y'ivyo uri kurakora. Josue, Metu Brown umufata gute? Metu Brown no muvandimwe kura ko turi muri famille imwe. Agasazi kaguye mwikoka ewana ni akana. No muvandimwe kandi kindi naco no mugenzi. Kuba ari n'umugenzi. Ndakunda ibikorwa byiwe ndimbozi bakora n'umuhungu wa boss. Voilà. N'umuhungu wa boss. Ndibaza ko twanye neza nta kibazo na kimwe. Wibaza ko ari kubera iki ata numuntu azi kuririmba for sure ivyo ndabizi. Ndabibwire n'abantu bariko badukurikirana batari babizi yitwa Metu Brown numuntu azi kuririmba neza cyane. Na Msamaria kujya nyene ni kwa kundi muri bwabo mwe bose barabizi. Wibaza ko promotion afise n'uburyo ashoboye kuririmba wibaza ko byari bikwiye kumera kujya? Urabona ibintu by'umuziki wo ngaha mu Burundi biragoye cyane ikintu cyose kiragoye. Hari kirafise igihe ciwawe
Ego. kandi niyo mpamvu iyo urakora ikintu ntuzurambirwe kuko ushobora kurambirwa ukoze rimwe ku nshuro ya mbere cyangwa inshuro ya kabiri wasanga amahigo yawe yari ku nshuro ya gatatu ugaca ubiheba. Voilà, niyo mpamvu rero na Metu Brown arakora kandi ibikorwa vyiwe barabibona kandi ni vyiza. Rero kumbura inyenyeri yiwe ntiraka. Wabona aho kogwa iki kugira ngo basi ahitinge bijanye n'impano afise. Bisanzwe ntaco yokora nakore nkarakora nyene. Kubera ko ibintu byose ni imana. No kuvuga kandi imana nitanga. Ego. Rero nizera ko kwivyo imana ikiramuho no munsi nabarashima ivyo. Umwanya we ni wagera uzoba wagera. Nabarashima ivyo. None basi unibuze rinoji. Ego. Uraze ndirimba afise nyinshi cyane. Mu bayikoze ndimwo. Mugabo imyaka yari iheze ataramenyekana kandi ndimbo ijya ndimbo regent yamutumye amenyekana suko iryoshe gusumba izindi. Oya ari no rero hari hageze ko iyo nyenyeri yiwe yaka abantu bose na Metu Brown nabandanya akora ashiramo inguvu inyenyeri yiwe ni yaka tuzobibona. Yes. Bobo Box. Gukina comedy no kuba umujournaliste ubitandukanya gute niki kikorohera kurusha ikindi donc ikikurimwo cyane? Je ndi umunyamwuga. Umunyamwuga muri journalisme canke muri comedy? Hose. Ni tout travaux. Ni tout tere? Je ndi umunyamwuga kuko bityo novuga ngo ndi umujournaliste. Nta rupapuro ngo mutsindo ndabifitiye. Ndi umunyamwuga nka kujya kwa ntuzeya fata ku mavuta. Ndi mu mekanisi ariko ubu ni umujournaliste bavuga ko ari umujournaliste kubera ari umunyamwuga. Yep. Ubitandukanya none gute? Niki kikorohera kurusha ikindi? Bivana n'umwanya wacu kuko sinoza kuvuga ati no bose nimba nkoze cinema bambe comedy cyangwa cinema ngo canja gukora ikiganiro. Donc vyose kimwe mu mwanya wacu kirakorohera. Ubu bisaba ko comedy bisaba ko nazihagaritse nzozikora rakadiri. Yep. Okay, ni Bobo Box ariko tuzi usanzwe uri brand abantu benshi bakuzi amapage agiye atandukanye kuri Facebook baguma bakwandika ko ibintu nyene bigiye bitandukanye vy'ibintu vy'inkundo. Eske Bobo Box uri muri rukundo n'abakobwa bangahe? Je nkunda umwe. Ukundana n'umukobwa umwe wenyene. Ujya nyene dusanzwe tuzi cyane. N'ubundi umuntu wese. Oya, ntawe muzi. Nawe tuzi. Nawe muzi pre. Ujya tuzi rero siwe. Ntawe muzi. Oya n'uwababwiye. Uwo bazi n'uwababwiye. Oya. Uwo bavuga. Uyo bavuga. Abantu baguma bavuga. Oya gusa uwo bazi. No wababwiye wewe. Nije namwe ndabwira umukunzi we wawe. Oya vraiment siwe yamuvuze. Mubabwire rero umwe. Mutubwire umukunzi wawe kugira ngo tumumenye bareke kuza barakubeshe. Gusa wa Shushu yahori ndagukunda cyane. Sange nakunda kuba populaire. Ndagukunda cyane. Ndakulovye. Umukozi w'Imana kana. Abanzuri ndi. Aho ndi ibyishimo byanje byose bitira kuri wewe ana majambo y'urukundo ndiko ndakubwira buri joro ndota wewe musomeshe yongiye muri duce ngenda ndakwiyumvira mani bitomari yakira ibyo byuko byo muri betareka nitongore ukura mubesha no gutongoza kuri kamera gusa hari hose ndamukunda arabizi ibyo bintu ndamushire ngaka ku makamera ngo ndamuvuga izina mu mumenye ibyo bintu vuze bishobora kwakira undi mukobwa ataruye wewe yumviye uwo wunda byakira atari we biramusha uwo nabibwiye ari yizi yiyumvise yo kwihenda naho ashake yihenda kwibuka ari we kumubibwiye uwundi ega yibaze nanje fiso nabibwiye kandi we nabibwiye arabizi do makizi nabyiyumve basi vuga aka yiwe basi nta aka afise aka kumuvuga aka ntihagire uhava kwiboma oya ibyo by'amike tubireke ewana Bobo Box ati ewana jewe umunsi n'umunsi mutazi muzomubona muzomumenya twitege yuko le 22 basi muzoba muri kumwe oya le 22 ntago tuzoba turi kumwe ntago tuzoba turi kumwe ntazoza ntago tuzoba turi kumwe mugaba azoza ntazoza ntituzoba turi nizere ko basi je nzovugana nawe tukakorana ka interview nyene nazoba hari canke nari mu Burundi ntari hafi ntari ngaha mu Burundi ntari mu Burundi no mu diaspora sindabwiye ko ari mu diaspora gusa ndabwiye ntari mu Burundi ariko umuntu atari mu Burundi aba ari mu diaspora oya none magiye kwishura umva mu diaspora tubifata uko gusa ndamukunda Jesuwe umukozi w'Imana ufise abasheri bangahe abantu baba bari inyuma abantu baba padiri tuzi nanye abantu baba bari inyuma ya kamera kenshi bakunda kutubwira ngo abafotografe abakameramani ngo dukundana ngo n'abakobwa benshi abajournaliste baratubeshera ebana Jesuwe wowe ukundana n'abakobwa bangahe oya n'ubundi umuntu afise urukundo rumwe kandi asiza kuruhereza umuntu umwe okay basi
ufise urukundo rumwe uha umuntu umwe abandi ubesha nabi nyuma oya yiwe nta numwe mbesha urambona oya je nta ndakubona iyo foto yo wambona oya nicyo gituma ndabibaza no kuvuga uwo ndaruha nuwo nyene kuko nta wundi urambona nta naho urumva banambonye basi we tubwira izina giye yakuvuga izina gasi none ndamukore ni publicité niko nkora kuri televiziyo oya kugira ngo abandi nyene bariko barakubona uri umusore namuzi izina hari abantu bameze uko ndavuge na bashaka mugutwara yumve hari abantu bameze uko rero akantu kiwa urakarinduka kabika none niba gukunda kwera urumva ko gafi umuntu yaba yirobeye aho gatinza abandi bantu gusa hari nyene yumve yuko entre parenthèses Bobo Box na Josué ni situation amoureuse yabo bari en couple bose tuvyite gute wowe uri en couple na Bobo ari en couple Bobo nivyo ntabeshe vrai ntabeshe okay n'abasore bitawe bameze fresh bariko bararondera n'inoti kugira ngo bakore ama projet yabo ameze neza cyane abifuza kubafasha canke kubaterera peut-être ivyiyumviro canke amafaranga ubona ko Bobo yifitiye n'umusheri wo mu diaspora canke abandi ba diaspora bose ntabwiye ko ari mu diaspora bavuze tubifatuko ntacyo basibifata mwese mukunda kwimbaza ko umuntu yoba afise ubakundanye aba mu diaspora oya mu diaspora abarundi bo biwacu yo twarataye mu diaspora bisigura iki nawe bari umurundi ataba mu gihugu cy'u Burundi aba mu bindi bihugu by'u Burundi aca yitwa mu diaspora mu bisanzwe nuko niko bimeze araguhamagara mu diaspora n'umuntu ataba mu gihugu cy'u Burundi nawe muhamagaye ano ni chumukupi uri mu kiganiro ari mu kiganiro okay abifuza kubafasha bo baronka gute kugira ico babaterereye peut-être ivyumviro peut-être amafaranga peut-être kuri haya kamera bo batora gute cyane cyane warafise page ya Facebook yego Josby photographe nawe afise page ya Facebook Bobo Box official okay babandikire rero DM inbox email wacu ni imwe dukoresha email imwe bakere batwandikire ivuge email ni mbonimpa bobosco @@com wanditse message warayibona nanje nkayibona okay mukoresha gmail imwe sigure ko turabavandimwe ubuvandimwe bw'abantu okay je yakunda ahubwo ni nimero twokoresha imwe kuko nta nimero wowe ufise je ntafise nimero je ntunze ngaha nahazirimo nimero tunza nahazirimo ama contact arasi nta nimero je fise adafise nta nimero afise je ntafise nta n'ufise nimero yawe adafise yiwe ate phone jeno phone itakaye ndazitora ha je itakaye ndazitora yo ibintu ubuvandimwe ewa nibaza ko ubuvandimwe bwanyu bwa burengeye abantu bavukana mu maraso ego cyane wanda ndabishingira inta ego cyane cyane kubera ko je nk'ubu hariho mukuru wanje cyane kuri duka kuvugana kera kera ariko Bobo Box nivyo ukunda nta munota uhera tutari kumwe okay Bobo nikiye kintu Josby akora donc defo afise uyimwihanganira kuko nyene mugabo urayizi ayifise defo ikintu akora kitakuryohera ariko kacihanganira nyene kubera ari umuvandimwe yo bafise nanje no bandayifise nyene ntaco yitubwiye oya nta kimwe tu Josby wewe defo afise igihe umuntu wese iyo mumaze iyo babita kunywana yego ibyawe biba ari ivyiwe ivyiwe biba ari ibyawe nukuvuga nk'uno mwanya nta defo je mvuga nta defo mbona kubera ko turatahura akanta ndusha uri umuntu afise morale ntari vraiment antuka iyo mpano yo nza kuba ndayifise ahantu ntabwo uzosanga abantu ngo bicaye babifashe buke azogenda arabikwandutse mu bisanzwe kirazira akantu muba muri menga murasinzire canke muragandanye muri vibe mukaryoherwa kuko uno munsi iyi saha utaryohewe ushavura isi nkande wisigo wishavura bigakunda ntacu yigira wowe ni muri mu bibazo vyirengagiza uryoherwe kuko ntubishavura n'ubu ngo biragenda ahubwo biguma bigwira bica bigwira uri kuritera na stress yes nikiye kintu anyo yasaze Josué nikiye kintu Bobo Box woba warahevye ku bwa Bobo Box avuga ati je iki kintu kubera Bobo Box atagikunda ndagihevye inzoga jewe kwiri ikintu kwanza no bana narahevye kubera Bobo Box
cyane kwirana ibintu by'inzoga nyine nk'ubu sigaye ninywera akantu k'akantu agakoka nyene oya muga n'inzoga ntazo nanywa ariko uretse gusa sometime mugabo ubu narahevye burundu na Bobo Box nawe ni kihe kintu wahevye kubwiye mbo ibintu byo gukunda ubudemu mpotera imeshana mwa petit ibintu byo gukunda ubudemu vraiment iyo ngese ariko gushikana ahantu hatari heza kwe apana hatari heza yari kuntembagaza ntaco ne gupfa nimariye gusumye narabona yuko ari sawa namba mu petit ngo tora agacupa wampano ibintu bizima yego agacupa kako kanyene ukakanywa ega dina party wori party ndari yego Bobo Box ndagushimire cyane merci sana Alpha Media Burundi ungire n'abantu bagire subscribe kwanza ndakubaze nawe harabaye mu journalist nakabazo kamwe cyangwa tubiri yego n'umujournalist ariko no musinije na muhamagaye sawa basi mbati nagerageje kuraba Alpha Media Burundi yego ifise amarangi atatu iritukura isa n'ugwatsi yego ivera menga nigera yego kubera iki logo yawe washimye gushamo amarangi atatu ikibazo ciza batari bwambaze na rimwe amarangi atatu aranga idrapo ry'igihugu cy'u Burundi nico gituma nayashizemo cyari cyo cyaza nari mfise mu kozi w'Imana kubera je ndumuntu akunda igihugu cy'u Burundi ndumurundi OG kuri papa na mama bana bose aho ni sawa nawe ugira umbaze uri umukamera reka ndagushimire cyane yego mbaza ntaco mu kazi kawe k'ubukameraman yego najya ko nsanzwe nkora yego ndi umukameraman en même temps journaliste everything ni cyahe kintu ugira ko kubangamira canke intambamye horhora nazo intambamye mpura nayo iyo ndi umukameraman iyo nabaye umukameraman ukora bibiri apana mugabo ngaha kuri Alpha Media Burundi oya ngaha ndi umujournaliste mugabo ahandi muri Babuke nabonye ukora no muri Babuke narigeze kuba ndahakorera ndi umukameraman n'umunyamugisha yego vraiment kandi abantu bose yagiye arakoresha bose tumeze fresh novuga ati Babuke n'umuvyeyi kabisha naje ndabisubiye nko mwabivuze donc iyo ndiko ndakorera ako kazi ngarutse ku kibazo cawe intambamye ya mbere mpura nayo niyo kutumvikana n'abantu turiko turakorana donc wewe ivyo bishaka gukora nk'umukameraman ide washatse gutanga canke resultat uwo uri kuri kamera rero atavyumva ufata umwanya wo kumwumvisha niyo ntambamye naje ndagushimiye merci ku mwanya kandi ndashimye ukuntu usize kuri kamera ni ryambere je mbona asa ni ryambere je mbaye wa mbere for the first time atinya kamera abakameramani benshi ntibakunda kuja imbere ya kamera yewe singira ngo urafise imiti kuna abantu benshi bahora bansaba kuri kamera ndababwira ati oya ni muri bwa bunge byose ni sawa ariko wabikoze gusa kandi urabona ubu ni bon nimba nta nabikoze nabi oya ni fresh man ni fresh vibe yari imeze neza kujya Bobo yabivuze ko aho uri nyene atagusinzira ibintu byari bimeze neza sana reka ndagushimire asante sana tumire n'abantu kuzoza kwifadikanya namwe kugira ngo tubashigikire tubaterera ivyiyumviro n'ibindi bigiye bitandukanye nk'uburyo n'ibindi byinshi bazobe batwitabe tugira ngo dukore iyo soirée novuga ko ari soirée tuyikore neza sana Bobo Box tumira abantu kuzokwitaba rero ivyo bintu turabatumiye cyane bazoze badushigikire badufate mu mugongo ari n'impanuro baduhanure nimba twitwara nabi batubwira ati gerageza muze muri twaruku kubera hagiye umuntu agusumba akaguhanura birafasha none batumira gukora subscribe kuri Babuke TV like share na commentaire uko mubikoze ndaryoherwa cyane Dena batumira no kuri Alpha Media TV Alpha Media Burundi mubikore na Bobo Box bagende barakora nyene ata biganiro biriko birajya kugenda mwe murabikora uhora hagira neza cyane mubitwereke rero mugende mukora ama subscribe kugira ngo izo lance ifise aba subscribers bakwiye kugira ngo tuce tubandanyiriza ko ibikorwa rimwe na rimwe nizere ko nanje muzompa akazi kamwe ubu journaliste cyane ubu cameraman byose nzobikora ni famille yap reka rero ndabashimire nifuriza abantu mwese mwari mudukurikiranye kubandanya mumererwa fresh cyane mumere neza ukaba uri mu Kamenge cyangwa mu micungararo yaho ntiwibagire kuza kuryoherwa hano kuri Nazareth Piscine ni kuri 14 mu mirango rero ibarabara ni RN1 iri riduga igitega ucu habona ni a gauche nyene uri mu ibarabara riduga igitega muze mufate ibinyobwa bimeze fresh mu gikoni bimeze neza nta kintu na kimwe wifuza hano ngo ukibure hariho piscine imeze fresh hariho sauna hariho massage
byose bimeze neza ukeneye kwagirira amanife n'ibindi bigiye bitandukanye byose birakunda reka rero tubashimire ko mwifadikanyije natwe mukaduha time yanyu mukareka ivyo mwari ko murakora kugira ngo mutwumvirize abana basore ndabashimire cyane ndababwira ati uhoraho agira neza uhoraho agira neza cyane asa na Yesu nawe bari umukobwa wari wese asa na Yesu oya ngo twaranye mu ishusho y'Imana none umukobwa ntiyavuye mu ishusho y'Imana kandi nivyo abakobwa baba basa na papa wabo kandi arabagabo nivyo bose basa na Yesu twese dusa na Yesu rero reka tubashimire inyuma ya kamera nk'uko bisanzwe kwa kundi hahandi yari Junior aka Baba Ziggy merci beaucoup rero murakoze turabakunda cyane ciao ciao we love you so much